Rero les allocations budgétaires pour l'exercice 26-27 turerekana dans 3 ans. Mugabo rero ubu rero muri no budget tuzozana mu misiza ngaha tuzoshimikira kuki amafaranga muri article 103 ya loi yorganiza les communes. Iravuga yuko le budget des communes sera partie intégrante ya budget général de l'État. Muri budget tuzozana turerekana les fonds propres zizokora mu makomine n'amafaranga tuzomanukana. Les estimations ziratwereka yuko miliyari zirenga amajana ngahe zishobora kuzidecentraliza tukazitwara hariya kugira abantu bakora ibikorwa bidakeneye ko bajya au niveau central. En moyenne kuri kuva muri 2022 gushika 2025 zaguma ziduga en moyenne de 22,4%. Ni kibazo cyo twibaza ese ko amadepense yagiye araduga, ese ibintu byarahindutse, amabarabara yarakozwe nkuko byategerezwa, amashuri yarabonetse nkuko byategerezwa, kuko aya mafaranga yavuye kuri 2022 milliards en 2022-23 ajya kuri 2916 milliards 24-25, ubu tugeze kuri 6245 milliards. Ayo nama créance nette sur l'administration centrale. Il faut que tu maîtrises rero tukamaîtriser le financement de l'économie. Ni tuyifinance tujya kwiruka muri BRB ati imama avance comme il y a programme de stabilisation macroéconomique twavuze yuko no mwaka turimo les avances za BRB zitarenza 10% y'amarosete itwingije umwaka uheze. Hanyuma 2027 muri stabilisation macro tuvuga ko tudasubira gusaba amafaranga muri BRB, kuko tuvuze kujya muri BRB iduha ijya imanuka hajya muri kavika igatora amabiye ikashira muri économie, ce qui n'est pas une bonne chose. Il faut que tukora tugira recours kuri système financier classique kugira do finance notre économie. Kubera iki amarose rero twifuza ko aduga gute ku myaka 3 iri imbere, nuko muri budget ya 2026-2027 twifuza kuva kuri 3688 milliards tuje kuri 4594 milliards kuri budget 26-27, hanyuma je kuri 6641 milliards en 2028-2029, soit une croissance moyenne à 21%. Twifuza yuko les recettes tuziduza en moyenne chaque année de 21,7%. Iyo rero ni objectif ku marosette. Nariko ndavuga yuko lo budget yo tuko turayifinance, est-ce que mesha agenda muri fonctionnement cyangwa agenda muri investissement? Muga turabonye yuko si ama dépenses yacu azoba ari 6478 turabona yuko 3043 milliards azogenda muri les dépenses courantes, imishahara n'amabiens de service, c'est moins de 50%. Hanyuma n'igice kimwe mu by'uburimyi n'ubworozi. Aha icyo nshobora kuvuga kimwe kitameze neza nuko igice gifise abantu benshi bagikora mu cy'uburimyi n'ubworozi, murabona ko cyaterereye cyane kandi aricyo dushira mu buryo bwinshi cyane, kuko turiko turaba ibyagiye mu maservice ari byazanye byinshi, tukaraba muri secteur secondaire, muga l'agriculture na élevage kazana igice kimwe, haba hari ikibazo. Nukuvuga yuko aho twategeza gushira ingufu nyinshi cyo twarazizemo nyinshi cyane, mugabo nta musaruro byazanye. Byasaba rero yuko ibyo tuza gutegekanya turaba ibitagenze neza n'ibiye kugira dushoye guhindura. Turavye rero kubijanye n'ingene biciro byagiye birifata muri no myaka 3 iheze, twagumye ibiciro byagumye biri hejuru cyane, kiretse muri 2020 byagabanutse gatoyi. Muga turavye no kuva muri 2021 twari kuri taux de croissance ibiciro byari byaduze ibice 8 ibice bitatu 8,3%. Muri 2020 tujya kuri 18,9%. Murumva ngene ibiciro byagiye biraduga. 2023 tujya kuri 27,1%. Naho muri 2021 muri 2024 twagabanije gatoyi, ubu muri 2025 turi kuri 30, turi kuri 29%. Turacyari hejuru cyane kuko ibyo twemeranije mu karere ngaha muri EAC kirazira yuko ibiciro birenze ibice 8%. Byaraduze
ibyo tuko turakora byose ni kugira turabe yuko ibiciro bigabanuka ko biragira ingaruka ku buzima bwa bene gihugu mu gihe imishahara itaduze. Tugiye kuraba ibyo guhanahana ibidandazwa byo dushora hanze n'ibyo twe twinjiza, nuko ibyo twinjiza biguma ari byinshi cyane gusumba ibyo twebwe dushora hanze. Ibyo rero bikaca bidusaba cyane cyane amahera mvamakungu nayo nyine tudashobora kuronka mu gihe dushoye cyane. Turavye kuva 2023 gushira 2024 nukuvuga twari ibiharuro vyerekana yuko icyo twita balance courante, iyo mfashe ibyo twashoye n'ibyo twashoye kwinjiza ngaha, nuko tubona ko ibyo twinjiza ari byinshi cyane, bigaca bituma icyo twita balance courante iba iri négatif de 10,1% en moyenne. Aho ni moyenne, muga dufashe 23-24 yari kuri moins 14,5%, 2024-25 yari kuri moins 4%, yaragabanutse gato muri 2025 yari moins 8,2%. Twifuza yuko muri budget 26-27 tuyigabanura gute? Ni mu gihe tudugije iyo dushora hanze. Hama kubijanye n'amafaranga cyo turi secteur monétaire, amafaranga muri masse monétaire iba iri en circulation, nuko ayo mafaranga ukwangana yaraduze ibice 25 birenga kwijana. Aho muri 2023 amahera yari en circulation yari 4,921 milliards, mugabo 2025 tuja kuri 7,325 milliards. Aya n'amafaranga bebe yinjiye. Iyo si nkuru nziza mu gihe amafaranga yongerekanye muri ekonomi, umwimbu utaduze, kuko tuca tusanga dufise bikeyi tuza gusuma, muga dufise amafaranga menshi, nibica bituma rero ibiciro biduka. Kuri no budget ya 25-26 rero naho twashuye kuyaduza, yaduze ibice 17 n'ibice 5 kwijana, mu gihe twabonye yuko byari byaduze cyane 27,7% umwaka uheze. Naya ma politique de restriction turiko turashiraho kugira tugabanya amahera circulation mu gihe umwimbu utari kuraduka, hama bica bituma n'ibiciro bigabanuka. Amejo dutegekanya gukora rero en termes de perspective, nuko ma projection yacu tuyakora dufatiye ku ma hypothèse afatira kuri no situation duhejeje kubereka nk'igicapo ko hari byo dufise twabonye bitameze neza, nibike twokosora kugira tugire dusubire kuri situation twoyoba ari imeze neza. Ko murazi yuko dufise programme de stabilisation macroéconomique, duhamagarirwa kugabanya bya déficit budgétaire, le taux d'inflation, différentiel ya taux de change entre le marché parallèle na le marché officiel tukayigabanya. Tuca tuyifatanya muri gutegura rino budget rero. La situation actuelle murazi ko itameze neza kuko ama indicateur amwe ari rouge, na bivuze kuri taux d'inflation nyene ari hejuru, ya déficit kaba ari hejuru. Nk'ubu muri le budget révisé twatanguye na budget initial yari mu 400 milliards arenga, muga muri budget révisé twari kuri 325 milliards. Ubwigo bwagiye burakogwa kugira tugabanye déficit. Taux d'inflation murabona ko kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze yari kuri 45,6%, muga no munsi tuvugana twabonye kuri 29%. Turabona ko turiko biragenda neza. Le différentiel de taux de change yari mu 8,000, muga murabona kuri munsi ya 6,000. Twatanguye avec le différentiel à plus de 150%, muga ubu iri munsi ya 100%, muga urugendo ruracyari rurerure ibitegezwa gukorwa. Rero mu perspective yose turabiraba situation imeze gute umunsi, hanyuma tukaca turaba les orientations stratégiques du gouvernement. Orientation stratégique do gouvernement no munsi nuko twifuza ko uburyo bwatororokanijwe bukoreshwa à la base, duciye muri ino reforme administrative iri kirakorwa, amafaranga akoreshwe hariya akoreshwe neza, atunganywe neza, azana ibintu bihindura ubuzima bwa bene gihugu. Donc turafise des orientations stratégiques gouvernement yashizeho,
hama ibyo byose rero bikaca byerekana ko hazoba ina amélioration globale y'ama principaux indicateurs macroéconomiques iziya zose nariko ndavuga nitwashira mu ngiro ibyo twumvikanye ngaha tuzotuma haba amélioration. Rero twatwibihaye nk'ihangiro kuri budget 26-27 gushika kuri 28-29. Rero en termes de perspective twabonye yuko ubu two dukorera kuri taux de croissance ya 4,7%. Twifuza ko muri en 2026 twoja kuri 5,5%. Kuri la période 26 gushika 2029 twifuza ko tuzoba turi kuri 6,8%. Kuko mwibuke ko muri vision twifuza kwatenya la croissance à des chiffres. Ndazi ko mubimenyereye mu vyumva ama discours mugabo tushaka kwevita yuko lo discours yiwacu tugira itandukana n'ivyo turiko turakora kuri terre. Il faut ko biba refléter muri budget turiko turagira. Kandi turizera neza ibiko birakorwa ahatandukanye na cyane dushira ingufu muri secteur industriel. Kuko l'objectif principal ya vision nuko tugira la transformation structurelle ya économie. Navyo tuvyerekana n'iki nuko tugira uburimyi atari bwa bundi bwo kufungura gusa mbwa tugira uburimyi butuma turonka amafaranga wa mushuku karonka amafaranga tukanga icyo dufungura mbwa tukaronka n'ibyo duhingura muri secteur secondaire. Ubu turerekana neza ibiharo birerekana neza yuko ubutunzi bw'igihugu buri hanini bufashwe n'ikibanza kinini n'uburimyi aho usanga ibice birenga 30% ariyo contribution ya secteur ya agriculture. Mugabo ama industry bice 17 gusa ama service ari mu 40%. Na economy nimwe ishobora gutera imbere to depend de service. Mwarabibonye gihe covid yatera ibihugu byose bya depend n'ama service byaciye bigira ibibazo. Mugabo ibihugu nk'Ubushinwa biguma bikora byatumye economy zabo zibera neza. Twifuza rero yuko ibi tuvuga by'ikawa tutagarukira gusa kudandaza ikawa kafevere. Ibi tuvuga by'amavuka bitaguma ari discours. Tubone ko ari hinguriro izoza les 2 millions de tonnes tuvuga en 2027 muri programme yo mugambo tubibona yuko bizoza biduha amavuta angana gute akozwe mu ivoka bijya bizoba bisigaye nk'amadeshe bizoduha ifumbire tubibone yuko ari ibintu turiko turakora ko atari ibintu byo mu majambo gusa hanyuma bikorera twabo bazana amashira hamwe rero aza gukora ivyo bintu byose. Rero ico gihe twibaza yuko le secteur secondaire ishobora guciterera 14,3%. Aha mwabonye ko yari ifise mu 4,8%. Abari yifata iya mbere mu cyo turakora. Le secteur primaire ive kuri 1% en termes de contribution. Ije kuri 6,1%. Tertiaire ize kuri 5,1%. Kuko le secteur tertiaire ni service d'appui. Yategeza kuza kuappuya l'industrie na agriculture. Ano ama perspective dufise mujana taux de croissance. Rero twakoreye ku ma hypothèse ayahe ni biki twishimikiza ko tuvuga ko ivyo tuzobishikako. Nuko tubona yuko turavye l'environnement ku isi hariyo consolidation ya croissance mondiale. Ku isi muri rusangi muhimbu zoduga na hari ibibazo bitandukanye. Naha mubona ari intambara n'ibiki byose burya intambara itanga akazi. Amashira hamwe akore byo gukora acaronka akazi. Twebwe rero tubyukamo gute? Uno munsi murazi ko bujya Butare cyo twita les minéraux critiques. Uno munsi abimba colta uno munsi barazi yuko bahishije. Abimba kasiterite barahishije. Kuko nizo bakoresha mu gukora ry'amadrone n'ibiki byose. Niko ndatanga umuriro kugira twerekane ho twoshira ingufu igituma dushira ingufu mu Butare. Kuri no saha tuvugana kuva intambara itangura le prix ya colta yaraduze. Le prix ya kasiterite yaraduze. Ariko mvuga ibintu dusanzwe dufise vyotuma inzahabu zaraduze. Mugiye ahandi ari ingorane twe yashobora gucika inyishu. Mugabe ivana n'ingene tuvyifatamo nico bituma navuze la consolidation de la croissance mondiale. Ikindi nuko la hausse des principaux produits exportés tugiye kuraba la projection y'ingene ikawa izo kwifata mu myaka 3 ibiciro biri hejuru. Tugiye kuraba icayi tugiye kuraba inzabo n'ibindi byose
ndiko ndabivuga gutyo kugira tumenye aho twoshira ingufu cyane, turaza kubibona mu nyuma nitwerekana ama priorité stratégique. Ikindi tuza gushimikira ko mu hypothèse nuko tubandanye ibikorwa twatanguye biri muri plan national de développement iri revise. Twavuze yuko tuzogwiza amapepiniere y'ikawa, il faut pas ko tubikora no mwaka je tukabihagarika. Twavuze ko tuzoshikira umwene gihugu mu by'amavuka tubibandanye. Ibyo byose twamaze gutangura, ne tube babantu twama turiko turatangura ngo kubera ngo twabyumvise hirya no hino n'ibiki. Ibi bya intensification ni exemple, intensification ya production agricole iri ibyo tuvuga ko tuzogira indi saison bibe ibintu biboneka. Ari umushinga amateka murambona minsi yose ngaha hari kuri tele atanga imashini agira iki nibijya dushaka kubandanya gushikira abantu, amapompe amamotopompe n'ibiki nibyo dukeneye kubona biza bituza umwimbo, kudiversifya ibyo dushora hanze. Ntituzokwama turiko turahanga amasi kawa gusa n'icyayi. Twabonye ko twashize kwivoka mugabo nibiki biriko birakogwa kugira tu develop iyo chaîne de valeur. L'augmentation ya production minière, murabona ko ingufu ziko zirashigwa cyane ku butare dusanzwe dufise mu gushikira ama cooperative, mu gushikira ama cooperative y'abajeune. Naho tugikoresha amaboko n'umunsi muga turabona yuko dushizemo ingufu tukagura ama excavateur tukagura ibiki bizotuma tuduza umwimbo, kandi biharuro biriko biratwereka yuko biriko biratanga umusaruro. Ikindi ni promotion des projets zo muri secteur privé, ko leta nishobora gukora byose ntibishobora gukora. Il faut yuko aba privé bariko barazana tubashigikira mu byo bariko barakora. Ibyo byose rero bizoca bidufasha kuduza umwimbo. Kubijanye no gushora rero hanze muri iyi myaka 3 26 gushika 2029 nuko twifuza kubona balance de paiement, ko turacyafise deficit mwabibonye muga tuyigabanye imanukije kuri 3,2% uriyo yuko tuguma hari hejuru. Kubijanye na secteur monétaire y'amafaranga mwabonye tuguma twinjecta muri economy menshi. La masse monétaire yo turiko tuyarura turabiye kuri PIB, il faut que tuyistabilize au moins par rapport à 44%. Namba dufise PIB ya 5 000 milliards. Il faut que la masse monétaire en circulation tuyistabilize à 44%. Yari kuri 49,9% kuko twabonye ko bica bikreya ingorane bijanye no kuduza ibiciro. Aha navuze ya masse monétaire M3 ku basanzwe babazi ayo ma indicateur barazi icyo tuko turavuga. Hanyuma rero twari twabonye yuko iri hejuru cyane, ifo ko tubandanya tuyigabanya naho iduga mugabo twirase yuko ijya mu masecteur akenewe. Hanyuma madeni leta rero isanzwe l'administration centrale ifitiye abantu abakiriya abafournisseurs bayo iri exprimé en PIB en moyenne iri kuri 19,6%. Ingene yevoliwa kuko twari kuri 5,353 milliards, ubu tugeze kuri 6,245 milliards. Ayo nama créance nette sur l'administration centrale. Il faut rero ko tuyimetriza rero tukametriza le financement de l'économie. Nituyifinance tujya kwiruka muri BRB ati imama avance ko muri ya programme de stabilisation macroéconomique twavuze yuko no mwaka turimo les avances za BRB zitarenza 10% y'amarosete itwinjije umwaka uheze. Hanyuma 2027 muri stabilisation macro tuvuga ko tudasubira gusaba amafaranga muri BRB, kuko tuvuze kujya sa muri BRB iduha ijya imanuka hajya muri kavika igatora amabiye ikashira muri economie, ce qui n'est pas une bonne chose. Il faut que tugira recours kuri système financier classique kugira do finance notre économie. Kubera iki tugiye hariya hari ikiguzi, iyo rero baguhaye amafaranga afise ikiguzi n'ingene yarekoresha yo urashiramwo uriyumvira. Muga tugiye kuyatora muri BRB yayaduha kuko ni argent facile, muga irafise impact kuko ni création monétaire. Hanyuma il faut que dustabilize rero les engagements publics, tureke kwiruka mu bintu byose à la fois. No musi tujye mu kiraro, ecyo tujye mu biki, tujye muri stade, tujye muri
centre de santé tujye mu biki twevite kunaviga vue cyangwa tugende mu bintu byinshi à la fois il faut que tugira ama priorité hama natwe tukaza tuyotoyevalue. Chapitre ya kabiri nayo rero irerekana rero l'évolution des finances publiques. Iyi myaka itatu les dépenses publiques zagiye zirevolwa gute twabana nje tuduza ama dépenses tuce turaba amarosete eske nayo yarakurikiye hama tuce turaba lo déficit byazanye hama dusubire turabe na dette publique kuko ibyo byose turiko turakora udafinashije economy para amafaranga yo uzofata ideni cyangwa uzogenda gusaba ama avance. Rero recette publique en moyenne kuri kuva muri 2022 gushika 2025 zaguma ziduga en moyenne de 22,4%. Ni kibazo cyo twibaza ese ko ama dépenses yagiye araduga ese ibintu byarahindutse amabarabara yarakozwe nkuko byategerezwa amashuri yarabonetse nkuko byategerezwa kuko aya mafaranga yavuye kuri 2022 milliards en 2022-23 ajya kuri 2916 milliards 24-25. Je m'excuse na marosete ayo amarosete yavuye kuri 2022 milliards ajya kuri 2916. Ubu kuri exercice turimo izo duko turakorera ko nuko tutegerezwa gushikana 3688 milliards kuri no exercice de recette zagiye ziraduga ivyo biharuro cyo tubikompara rero mu nyuma n'ama dépenses nitwashika ku ma dépenses amarosete rero twifuza ko aduga gute ku myaka itatu iri imbere nuko muri budget ya 2026-2027 twifuza kuva kuri 3688 milliards tuje kuri 4594 milliards kuri budget 26-27 hanyuma aje kuri 6641 milliards en 2028-2029 soit une croissance moyenne à 21%. Twifuza yuko les recettes ziduza en moyenne chaque année de 21,7%. Iyo rero ni objectif ku ma recettes. Les dépenses publiques ku myaka itatu nayo nyine twifuza yuko 2026-2027 les dépenses zizoba zingana na 6478 milliards. Chamura abadufashe ya 4594 y'amarosete twiteze kwinjiza hanyuma tuce tugira ama dépenses ya 6478 milliards muri 2026. Mu cyamumva difference dutegerezwa gufinansa para amadon cyangwa ibindi byose ainsi de suite cyangwa dufata amadeni hanyuma muri 2028-29 twifuza yuko tuzoba dushyize kuri 8510 milliards soit une hausse de 16,8% en termes y'ama dépenses iwacu. Ayo ma dépenses rero turafise ko tuca tuyagabura nuko dusanga ko les dépenses courantes kenshi ziba zirimo imishahara ibiki n'ibina tukaca dufatanya n'ibintu bijanye n'amabiens et services. Ayo ma dépenses ya 6478 twavuze les dépenses courantes zizoba ari 3043 milliards. C'est moins de 50%. Nariko ndavuga yuko lo budget yo tuko turayifinance est-ce que mesha agenda muri fonctionnement cyangwa agenda muri investissement muga turabonye yuko si ama dépenses yacu azoba ari 6478 turabona yuko 3043 milliards azogenda muri les dépenses courantes imishahara n'amabiens et services c'est moins de 50%. Hanyuma tukibaza ko zizoduga uno mwaka si on compare no mwaka uheze zizova kuri 3043 zije kuri 3800 c'est que ça va représenter une augmentation de 12,9%. Les dépenses courantes zizoduga de 12,9%. Tandis que les dépenses en capital ngasha kuvuga ama dépenses d'investissement yama secteur productif turiko turavuga tuzova kuri 3168 milliards tuje kuri 4381 milliards, soit une augmentation de 19,4%. Ils ont traduit une intensification des investissements publics où il faut que tu investisses beaucoup plus. Il y a une consolidation des dépenses courantes. Les dépenses courantes, tu les as alors tugiye kuraba rero tuko turadecomposa le solde budgétaire hors don tukuyemo amadon yose
tuzoca tuguma tufise un déficit mugabo izoba ifise des améliorations légères. Déficit irahari mugabo turagerageza kuyigabanya nka bimwe navuga yuko twavuye mu 400 milliards ya déficit tukajya kuri 325 milliards. Kuko nta muntu yikwiza misi yose, hariho iba bikeneye ko umuntu yikora kubanza. Iyo solde budgétaire rero iri projeté yuko izoba ya de moins 7,7% par rapport au PIB en 2026, mugabo tukabana tuyigabanya en 2028-29 ikaba ya moins 5,3%. Izo ni objectif tuba twihaye. La dette publique nayo rero kuko ivyo twavuze yuko twabuza amafaranga tukeza kuca kwiyandita. La dette publique totale le 30 z'ukwa gatandatu 2027, les projections zerekana ko tuzoba tugeze ku ideni rya 8740 milliards. Kuko l'investissement izosaba yuko dusaba amadeni. Kujya ideni si bibi, ikibi no kudasubiza. Kujya ideni si bibi mugabo ikibi no kudasubiza. Mugabo ideni wafashe rije mu bintu bizana umusaruro. Hanyuma muri le 30 juin 2029 amadeni yacu azobageze kuri 9247 milliards. Kuko twavuze ko turi muri investissement, il faut que twinvestissement massivement. Ivyo twashizemo amafaranga nivyo bizodupermeta gusubiza amafaranga twagiye gufata nk'amadeni. Hanyuma muri ayo twavuze les 8740 milliards en 2027 nuko 2883 tuzoyafata nk'amadeni extérieur, la dette extérieure. Hanyuma au niveau intérieur izo bari 6118 milliards. Hama muri 2029 naho nyene la dette intérieure izo bari à 6363 pour la dette intérieure. Aho ni chapitre ya kabiri nako ndagerageza kuruzima yerekana les finances publiques. Navuze les recettes, les dépenses, tsandavuga n'ibijyanye na la dette publique. Troisième chapitre ikitubwira rero nibihe nyamukuru tuzoshimikira ko tubona ko tuzoduza investissement tugafata amadeni. Quelles sont les priorités stratégiques du gouvernement? Bikacha bijyana na cadre de dépenses. Ko izo priorités stratégiques tuchatubwira le cadre de dépenses à moyen terme. Ko tuchatubwira ni okay, ka tuchatubwira nge tuzota turadepensa ayo mafaranga à moyen terme. Tukachatubyerekana muri 2026 gushika muri 2029. Aho tuguma twerekana ibikorwa dutanguye ngene bigenda birabandanya bite na compte y'ama priorité stratégique et sectorielle. Bikacha vyerekana rero ngene amafaranga tuzogenda tuyashira mu bisata bitandukanye. Rero tukaba tubikora muri cadrage macroéconomique y'iwacu. Mu gutanga ayo mafaranga mu bisata bitandukanye rero tugerageza guhuza ibintu nyamukuru bibiri, les préoccupations majeures za gouvernement zibiri. Nuko ivyo dukora vyose dutegerezwa kumaintenir le cadre macroéconomique iri stable. Mu majambo yoroshe nuko tushobora kumetriza l'inflation. Il faut pas que l'inflation igumi duga. Il faut que tuyistabiliza. Bishoboka tuyimanura. Il faut que tugabanya le déficit tukayimetriza. Il faut que le différentiel du taux de change tuyimetriza tukayigabanya ikaba stable. Il faut que tubona ko les avances dusaba. Il faut que la dette publique ivyo byose tubimetriza. Pour dire, on n'investit pas pour investir tout simplement. Il faut que tu investisses tout en gardant à stabiliser le cadre macroéconomique. Quand le cadre macroéconomique est stabilisé, nta muntu ashobora kuza ku investir azi yuko ibintu naranguye mu Bushinwa no munsi dollar iri ku 6,000 ejo zoja kurangura rigeze ku 7,000. Bica bimutera ubwoba kuko c'est pas stable, acha duzi ibiciro kwa shatse bica bijya kugira influence kuri taux d'inflation. Nitwifuza rero yuko le financement tuza gushira muri economie ziza gutuma haba des déséquilibres. Il faut que tuzi maintenant. Iyo ni préoccupation yambe kuko tegezwa kugira la poursuite rigoureuse des réformes soutenues par nos partenaires au développement. Préoccupation ya kabiri nuko tutegerezwa ku maintenir ya cap ya croissance ya les chiffres. Il faut qu'on assine une croissance soutenue à ma dépense publique. Notamment en faveur de l'action et accompagner la diversification de l'économie. Il ne faut pas que nous soyons une économie fortement dominée par l'agriculture et les services. Il faut que tu aies une croissance qui crée de l'emploi quand il réduise la pauvreté. La croissance, c'est une chose qui est
ngaduza croissance mugabo umwaka uza bikaca byononekara bigahera. Mugala croissance tuvuga nga ni ya croissance mvuga ati imiliyardi amajana 3 nasize kuri chemin de fer zahaye abantu bangana gute ubuzi. Aniko ndatanga des cas pratiques ko ubu avec chemin de fer l'avance yonyene dutanze kugira dutangura ibikorwa yaba miliyardi yaba 200 millions de dollars. Il faut qu'au moins de créer autant d'emplois. Il faut yuko abafise des camions abafise kibaza ku bénéficier. Amahera dushizemo mu ifumbire chaque année. Il faut ko tubona ko yazanye ibigori yakazana iki hanyuma tugashobora kugurisha tugashora hanze. Kuko ireduiza la pauvreté. Wa mwene gihugu yarimye yaronse ivyafungura yaronse na ya mafaranga dushira ku mifuko. Alors tegeza kugira une attention particulière rero il est accordé aux secteurs sociaux. Au secteur du développement aux infrastructures, au secteur productif. Ariyo moteur ya croissance ya économie wacu. Rero les allocations budgétaires pour l'exercice 26-27 turerekana dans 3 ans mugabo rero ubu rero muri no budget tuzozana mu misi zangaha tuzoshimikira kuki amafaranga tugiye kuyashira mu biki. Nuko ya allocation rero aviza ku préserver d'abord les acquis aho tugeze. Nambu no munsi dufise taux de croissance iri kuri 29. Il faut que tu y maintiennes muga tuyimanure kandi. Si tuvuga no munsi ko déficit twayimanuye il faut pas yuko isubira kandi kuduka. Les acquis d'abord tube twazigise. Ama tukacha turaba yuko ça tient compte ya nouvelle orientation twayiko turavuga nyine. Ibyo byose tubishize hamwe na meje kuvuga l'analyse stratégique ya budget rero yari permettre de dégager les parts du budget du fonctionnement dans le budget d'investissement. La fixation ya enveloppe rero yakozwe tugiye ku respecta 3 principes. Principe ya mbere ni principe ya croissance minimale. Croissance minimale mwabonye ko dufise moyenne ya 4%. Faut pas yuko duta yo targets. Principe ya kabiri c'est le respect de l'équilibre budgétaire. Par rapport à ma recette, je vais dépenser quoi? Exemple ngonda gutanga misi yose umupapa wese mbere ko ava mu nzu mu gitondo abanza kugurura karaba mahera rimwe akavuga ati OK l'équilibre budgétaire ni iyi confisser les besoins de base no muceri ni biharage na mamesa na makara no umunyu ayo na besoin de base ku munsi sindavuga ivyo kwivuza ainsi de suite atasubira karaba ati kumugoroba ndakeneye gutera amahame n'abandi. Est-ce que ivyo mfise mu mfuko birampermeta kwicara mu bandi ku mugoroba canke ndaza gutaha directement? OK, namba bimpermeta kuza kwicara n'abandi ndaza gufata royale canke ndaza gufata kabisho. Même niveau y'igihugu rero niko bimeze. L'équilibre budgétaire niko bimeze. Sinon utabikoze kucyo mu gitondo ni hamuza gushika ku kazi ugatangura gusaba abantu bituri. Donc ushaka kubaho au-delà ya mamaya y'umuntu. Rero no niveau y'igihugu rero l'équilibre budgétaire c'est très important. Hanyuma ukaba ufise rero des cibles à atteindre wihaye. Ko navuze ko nkeneye kugura umuceri n'ibiharage n'ibiki byose nkeneye ko abana baza gufungura neza kugira ku mugoroba baze kwiga neza hama baze bamenye. Ko l'objectif si yo kugaburira abana tout simplement nuko biga neza bakagira icyo bavuyemo. N'igihugu c'est la même chose. Ibyo byose tubikora kugira tufise ya respect des cibles à atteindre ziri muri vision. Aha ndabikura mu bintu hejuru gutya nkabishira mu bintu bisanzwe. Kuko yo tiko turavuga ngo croissance ya 2 chiffres tuzoduza ibi twumva umenga ni kintu kiri abstrait. Byose bivana n'ama decision tuba tufata. Ivyo rero biri inscrite rero mu ma documents stratégiques ari opende na vision n'ama politique n'ama stratégie sectorielle. Pourquoi il faut pas ko twandika ibitabo tubishire ngaho tout simplement tutazi ivyo twiyangajije. Ko muri pilier ya mbere yavuga ni engagement de l'État. Muri engagement de l'État ikintu ca mbere kirimo harimo indicateur ya leadership. Muri ya leadership tel qu'il définit c'est la capacité d'un leader à mettre en œuvre ces réformes. Ama réforme tuyavuga muga tuyashiraho abantu bacabona yuko turiko turabesha abantu.
nico gituma mvuga ya document stratégique na document sectoriel. Rero au niveau central rero amafaranga twashizeyo angana gute? Aha nashaka ndahinsiste beaucoup plus kuko la réforme administrative twatanguje ya ma commune 42 au lieu de 119, il y a 5 provinces au lieu de 18. C'est pas ikintu twakoze kugira tugikore, il faut kiba kiboneka. La réforme administrative il vise à la décentralisation. La décentralisation est une phase zitatu. Icyo twakoze gushika no munsi la décentralisation administrative. Aho mwabonye yuko mu ruzo uno munsi dufise tribunal de résidence muri zone. Ce qui n'était pas le cas. Mugabo no munsi turayifise. Aho no munsi twabonye ko tutegezwa kugira état civil mu zone, ce qui n'était pas le cas hano hamwe hamwe. Vyakozwe administrativement. Est-ce que twabahaye rero uburyo bakoresha la décentralisation financière? Kuko nibo bazi ibyo bakeneye. Hama mu nyuma ivyo bikozwe neza, il faut ko bica biduha la décentralisation politique. Hamwe umuntu azoba ari mu ruzo afata ingingo atarinze kubaza ministre wa justice Bujumbura. Urashaka iminumbero cyane kubera dafise autonomie, azi yuko amukeneye commission, azi ko amukeneye ko un service kanaka ategezwa kudependa du niveau central. Ivyo rero niveau central rero ndagarutsaho nashaka gushika hazosigara ibikorwa de management gusa na suivi evaluation. Amafaranga azoba ari muri ministère au niveau central, il faut ko hari amafaranga agira ibintu vya management na suivi evaluation kuko sibo bameta en œuvre au niveau local. Aho rero mu kubaha ayo mafaranga tuca dutena compte des missions assignées au ministère n'ama institutions selon les priorités du gouvernement ziri muri vision hamwe neyo no muri PND révision. Au niveau sectoriel tuca tumanuka tubaha amafaranga gute. Les répartitions des crédits rero ziri éclairées par la nécessité d'apporter les réponses aux urgences du secteur. Nous vous les réponses aux urgences du secteur ndi muri santé ndazi yuko mfise des urgences zo gustabiliza abaganga par exemple. Ndazi yuko mfise ikibazo cyakorera uno munsi au niveau sectoriel. Ngiye muri régie des eaux, muri énergie, ndazi ko nkeneye amazi mu gisagara cya Bujumbura pour faire face kuri icyo kibazo. Ndi muri education, ndazi ko nkeneye abigisha, ndazi ko nkeneye intebe z'abanyeshuri. Icya kabiri dukorera ko mu niveau sectoriel, c'est la prise en compte des actions prioritaires des ministères et institutions. La prise en compte y'ama action prioritaire ndiko turavuga au niveau ya gouvernement twarumvikanye chaque ministère ibikorwa bitashobora kubura muri budget. Twabikoze mu ntumbero yo gufasha abagira cadrage macroéconomique nibagende gukorera mu biro baze bafite des orientations zavuye au niveau sectoriel kandi twumvikanye ko twese muri leta izo rero twaramaze kuzikorera ko barazifise. Ikindi rero dukoresha muri détermination des enveloppes ministérielles twakoreye kuno munsi ko twavuze yuko dukora sur 3 ans umwaka umwe twacha tujya mu madetail duciye muri budget nuko ubu rero twerekanye amafaranga chaque ministère izokoresha par grande masse les dépenses. Iyo mvuze les grandes masses ndavuga les dépenses du personnel angana gute, ndavuga les dépenses d'acquisition de biens et services, ndavuga les dépenses de transfert courant, ndavuga ati uno munsi narifise 500 milliards muri education. Muri ayo 500 milliards nayahe nzo transfera mu madese, nayahe nzo shobora gutanga mu madp, kandi tukabahana na la possibilité yo kuyakoresha hama n'ama dépenses d'investissement rero pour cet exercice budgétaire en préparation. Donc d'une façon générale tugiye rero kuraba les allocations, les dépenses du personnel qui revêt un caractère obligatoire kuko umushahara wamaze kuba c'est obligatoire. Tukaca turaba azongana gute amafaranga bure tuko turakora igikorwa ko turanka bijya bintu byo twasanga mu mabije y'imyaka iheze hariho ligne yaguma igaruka chaque année les mêmes montants abakora muri commission finance barabizi na effort nimwe yakogwa kugira tuze kuraba yuko amahera twashyize ku malinye budgetaire kubijyana n'imishahara ahuye n'ibyo dusanzwe dufise mu bakozi biwacu. Kenshi bagije kibazo bace batubwira ngo harabaye ama mobilité mugabo gacu usanga rero iyo tuzanye ya raporo ngaha ugasanga hariho ligne yagize 200%
ya consommation muri salaire, iyindi nayo kiri kuri 0%. Ubu rero tuko turakora un travail conjoint avec tous les chargés des ressources humaines kugira dushoboye gushira abantu bose mu bibanza byabo. Iyo rero ikidupermeta kumenya l'impact budgétaire izova kuri iyi mise en œuvre ya politique salariale équitable. Kuko niyo kidupermeta kuca dushira ko amanale mu gihe abantu babayikote neza mu ma institution ya statut spéciaux ko murazi ko batararonka amahera no kubera donc bitaratungana. Ikindi ni ikintu cya évaluation ya politique pour les fonctionnaires et les agents civils de l'État nibi byo gutanga amahana na recrutement des fonctionnaires n'avancement administratif de carrière pour tous les fonctionnaires n'abaja bose yaba mu abasivili yaba polisi n'ayandi twagiye turavuga. Hanyuma ni octroi progressif ya salaire net pour les retraités kwitegeko ryagiyemo muri no biji hari twashyizemo amahera de façon forfaitaire mugaye ifoko dukorera cette fois-ci ku ma scenario ariyo kugira tumenye ngene bizogenda biduka. L'enveloppe rero tuzokoresha mu bijyanye n'amasalaire pour l'exercice 26-27 dushaka gutegura nuko izova kuri 1173 milliards sur l'exercice en cours ije kuri 1257 milliards en 2026-2027. Les dépenses d'acquisition des biens et services cyangwa turakora na muri commission birasaba yuko tugira ama effort ni nacyo gituma twaje kugira dushoye kwakira vos avis. La recommandation uko turaba ngene les biens et services tuzigabanya kuzosanga turi muri atelier turi muri réunion turi mu kuzunguruka ainsi de suite. Il faut ko tugira ibintu tout ce qui atelier bishobora ko tubikorera ahantu kuko biri mu kazi ka misi yose. Il faut ko tugabanya ibi byo kugura ama machine chaque année sans aucune considération. Il faut yuko umuntu aza kugura intebe yabanje kuraba izafise ko zikwiye cyangwa zidakwiye. Il faut ko umuntu agura ama imprimante yamaze kuraba ko izafise zidakwiye. L'exemple nariko ndatanga kare abantu bose muri ministère ya finance bari bateguye kugura ama machine muri no budget mugatubagije muri seni bafise imashini bakoresheje zicaye onanule ibyo byose seni iraduha imashini ko turi muri leta imwe yatanze imashini muri finance itanga imashini muri primature. Or on avait prévu ça. Aha twogenda rero kuraba le patrimoine de l'État ho byuzuye usanga imashini zuzuye zime zaricaye mugabo tuguma tugura misi yose. Nicyo twakuye muri commission tutegereza gukorera ko sino ngaha atwaye twabonye ko zitegereza kugabanuka de 2% de biens et services. Tandis que les dépenses de transfert ziduge de 3%. Ko twabonye ko tuzotegeza kugabanya amafaranga. Ubu turamaze gukora turasabye ama PTB yo mu makomune kuko la loi réorganiser l'administration communale na l'administration provinciale iravuga neza yuko ubu muri article 103 ya loi organiser les communes iravuga yuko le budget des communes sera partie intégrante ya budget général de l'État. Muri budget tuzozana turerekana les fonds propres zizokora mu makomune n'amafaranga tuzomanukana. Les estimations ziratwereka yuko miliyari zirenga amajana ngahe zishobora kuzidecentraliza tukazitwara hariya kugira abantu bakora ibikorwa bidakeneye ko bajya au niveau central. Mugabo tegeza gushyaho rero n'ingingo zerekana yuko ariko arakoreshwa neza kugira ndusange ivyo twashatse kwevita au niveau central bitasubiye kandi gukorwa au niveau communautaire. Myani majambo il faut qu'on évite la décentralisation y'igiturire. Kuko ari gihe dukreye ikintu twibaza ko dukoze ikintu cyiza ugasanga ubwinji ibibazo. Nibi turiko turabona muri aya masuture yagiye arashigwaho dukura ibyahora bikora leta tukabiha abandi ukatusanga bibaye plus difficile gusumba uko leta ari bifise. Hanyuma concernant les dépenses d'investissement aha ndaza ko insista ko beaucoup plus ko twavuze ko turi muri logique ya financement ya économie aho twifuza kuduza umwimbo les investissements rero les allocations budgétaires zéro zizovaria selon les politiques des ministères à mettre en œuvre qui diffèrent d'un ministère à un autre muga tugatena compte des priorités du gouvernement au niveau ministériel aho twagiye turafixa ivyo twita les activités phares muri ya nama navuze twagiranye n'umushikanganje wa mbere n'abashikanganje bose twagiye turumvikana les activités phares hama tukaraba l'interconnexion hagati yazo. Rero les dépenses d'investissement sur ressources intérieures
zizoba do 1187 milliards zari 1187 milliards en 2025-2026 tuzoziduza kuri 1945 milliards sur 26-27. C'est une augmentation de 63%. Il faut que les investisseurs sur les ressources nationales ziduga de 63%. Ya mafaranga twatoje il faut que tuyakoresha mu kuduza les investissements. Ivyo rero tegeza kuvera yuko ama activités dufise muri budget irimo ari réellement des activités d'investissement. Hanyuma zizobana ziduka gushika muri 2029 kuko turi muri logique ya émergence na développement. No kuma dépenses d'investissement financées sur les ressources extérieures nazo nyene selon ivyo turiko turakorerako zitegerezwa kuduga. Twafashe umwanya wo kuganira nabo muri komisiyo kubijanye ati iyi augmentation y'ama ressources extérieures mushira kwa amaso cyane niri en contradiction avec l'objectif d'ici à vision ivuga réduire progressivement la dépendance vis-à-vis de l'aide. Oya nibiri en contradiction ahubwo ni complémentaire kuko n'umuntu ushobora kuca umwikura kubwo nyene kandi budusipoza yuko ari aba partenaire au développement baratwakompanya mu byo turiko turakora nibaza kudufasha baratwakompanya nazo nyene zizoduga izo dépenses kugira twerekana iyi renforcement ya pio partenaire byo tumaze mu iminsi turondera abagwiza tunga bo muri privé baza sufome ya PPP canke baza na idée n'ibiki ivyo tubikora kubera iki kubera no munsi les partenaires classiques dufise notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement n'abandi kubera ico bita risque pays u Burundi bufise les investissements directs étrangers ni nkeyi cyane ziza hanyuma ni dufise accès ku ma fenêtre de financement iyo dufise kuno munsi n'amadon gusa n'amadon nayo n'ama préconcessionnaire usanga ari ibintu baguha baravye muri pays yiwawe kandi mu kubiguha babiguha baguharurira hari andi mafenêtre rero twoshobora gusaba ko amadeni mugabo no munsi utari kuriwe rero ko no munsi dufise iyo contrainte reka turondera abandi bantu tuzakora na sofome ya PPP canke dukorana aba diaspora baze ku investissement. Nico gituma mubona tugira twigoro twishi cyo kuja kurondera abandi bantu tugakorana muri PPP ko PPP twese twamaze gufata risk sur base ya maelema yose meje kuvuga rero na indicateur macro économique twabonye muri vision no mu biki byose tushatugira kaliste kama activité tubona ko ari importante mugato tukacha tuyahuza ayo ma activité ahuye na pilier ya kangahe twabigeze rero mu buryo butatu. Pilier ya mbere ya vision ni engagement de l'État ifise objectif zibiri no kurenforcer ibintu bya transparence kurenforcer l'administration n'ibiki byose. Pilier ya gatatu jya n'ibintu bya équité sociale c'est le développement du capital humain ibyo kwigisha abana kubavuza abarotrete kubafata neza kubaha uburaro bwiza. Aha rero la liste y'ibyo twafashe icyambere digitalisation de l'état civil na production ya carte d'identité biométrique ati kubera iki mwatangure kuri cyo kintu sans la maîtrise de la démographie nta kimwe twoshobora gukora. Uno munsi hageze yuko du planifia le nombre de vaccins des enfants de moins de 5 ans tuza gushira mu makomine usanga kenshi tudafise ibiharo dukorera ko bimeze neza ko twakoze recensement 2024 tuca dukira des projections si les hypothèses zitameze neza les projections ziba zimeze neza mugabo dufise carte d'identité biométrique ni état civil imeze neza bizodupermeta kumenya les moins de 5 ans biyongereye ko par rapport au mwaka weze bangana gute hageze ko planifia les vaccins bica byoroha cyandaba bageze kuja kwishura la même chose. Aho ndiko ndavuga muri engagement de l'État ko c'est l'amélioration des capacités institutionnelles ni objectif ya kabiri ya vision. Nico gituma twamanuye hari hasi état civil muri zone kuko muri zone bafise ibitabo bine bafise igitabo cy'ama naissance bafise cy'ama mariage cy'ama décès n'ikindi cya autre mu kubaka amazone. C'était ça la logique kubera ko no munsi twifuza yuko amazone yose abafise amatara ni kugira duherekeze ibya état civil mugabo bica biducikira ikintu kidupermeta kugira planification nziza bidupermeta kumenya abasirikare bakenewe aho hantu bidupermeta kumenya aba étranger bari ngaho bidupermeta bise avantage nyinshi cyane. Tugiye mu by'ifumbire sija tumenye uri korasaba ifumbire ntari korayisaba. Tugiye muri bimwe by'ibigori n'ikawa tuca tumenya le vrai propriétaire y'ikawa
nico gituma rero mu activité phare turiko turakorera kuno mwaka il faut pas yuko itegeko ricanga pour la protection des données à caractère personnel rice rigenda gicara byari rifisi bigamije yuko amadone tuzoca tubika tuyakoresha neza mu ntumbero ya development